tubasabe nyine iteka murabona yuko ubutungane bwabaye ndanse mu majambo muza kudutekerera ndabinginge muze kutubwira iby'ubutungane muzaba mudufashije kuko uno munsi ntushobora kuza kuburana n'umuntu afise amafaranga umuntu akurusha amafaranga ntimwoburana ngo mutsinde acha kubwira ati wewe n'umucamanza arakubwira ati wowe urashobora kuburana n'umuntu afise amafaranga murumva rero muze kutuzatsurira gatonya kuri ako kantu muzaba mukoze uno munsi ndabatwaye mu gisagara ca Bujumbura wa mayinka reka tube turatembera aha murahabona kubatahaza aha twinjiye ni muri restaurant Cafe Gourmand turaye kuri meni dasha ibijumbu n'imyumbati birahari aha mbona ari mu kizungu mpava ntabironka nivyo uno munsi twishikiye muri Cafe Gourmand kugira ngo turabe ibyaha ingene bipanze muri iyi restaurant mubona rero yitwa lo Cafe Gourmand abakozi baho bafise imyidogo myinshi cyane kuva mu mwaka wa 2021 abakozi baho barituye igisata ca Inspection Générale du Travail bakaba basaba kwico gisata kibumvikanisha n'umukoresha wabo ari we lo Cafe Gourmand kuva ico gihe bavuga yuko amakontra yabo adafise ibisabwa n'amategeko kuva ico gihe bavuga yuko baronswa umushahara ico bita salaire de base gusa ataburusho baronka basaba indemnité de risque bavuga yuko hari gihe batonda ku kazi mu gicugu ivyo bikaba vyotuma ubuzima bwabo buja mwirinde aho bikavugwa yuko hari abakozi usanga batonda ku kazi saa 8 z'ijoro kuva ico gihe barasaba indemnité y'uburaro na indemnité y'ukwiyunguruza canke indemnité de déplacement bamaze kwitura rero ico gisata ca Inspection Générale du Travail barabumvirije barabizeza bababwira bati ivyo muvuga birumvikana kandi tugiye kubikorerako ariko ngo kuva ico gihe ngo hari mu mwaka wa 2021 gushika ino saha ntibarabikorerako aha abakozi bagiriza ubutwara ico gisata ca Inspection Générale du Travail muri commune Rohero nawe wakaba yitwa Manirakiza Donatien canke Inspecteur des Grands Contribuables abo bakozi rero bagira bati ntibinatangaje kuko ubu yiyamira muri lo Cafe Gourmand ngo afitaniye imigenderanire idasanzwe na lo Cafe Gourmand bati turikeka ku bice byinshi ko ari we yoba yaratumye iyo dossier yacu ibaboroke murumva yuko bituye Inspection Générale du Travail kugira ngo izobatunganirize mambo abo bakozi rero babonye Inspection Générale du Travail ataciri kwirabafasha ngo baciye bitura sentare y'abakozi n'akazi canke le tribunal du travail bakavuga yuko ubu muri yo sentare hariyo imanza zishika kuri 10 ngo no muri yo sentare y'abakozi n'akazi nta cahavuye kivamwo bavuga bati byaranse kwizo manza zitera imbere abo bakozi rero bavuga bati kuva muri Inspection Générale du Travail gushika muri sentare y'abakozi n'akazi bati biragaragara ko Cafe Gourmand iserukirwa na Sandrine Ntareme ko hatangwa ibiturire kugira ngo ayo madosiye yose ntiyigera atera imbere bati kuko uwatwara Cafe Gourmand niwe acengetera mu bategetsi batandukanye ati rero ntawobura makenga ko Cafe Gourmand itanga ruswa bati ivyo bibonekera nko mu rubanza rwa mbere abakozi bararutsinze muri Tribunal du Travail hanyuma ngo kugira ngo ntiruje mu ngiro ngo Cafe Gourmand yaciye yungururiza muri Cour d'appel ngo hageze kuburana ababuranira abo bakozi ngo bari babiri
bavuga yuko muri abo babiri atawashoboye kuhashika kugira ngo ashobore kubaburanira. Aha rero ngo wabaciye biyumvira ko Cafe Gourmand ariyo yoba yari yabazungurutse, bagaha amahera abo bababuranira, abo nabo bagaca bakwepa. Aba bakozi baragiriza Cafe Gourmand ko ikoresha amahera kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe kivamwo muri izo dosiye. Jishemwo kano kantu, murazi neza yuko aba avoka bakoranye n'abacamanza, murazi yuko bagisibije. Ubuhoho rero sutwo, iyo ubituye hanyuma ukaba uriko uraburana n'ishirahamwe kanaka, iryo shirahamwe ribahaye ruswa canke igiturire, wewe uriburanya uba wahejeje gutsindwa. Iki rero murumva yuko ari kibazo gikomeye, kiza hahandi yuko uwutagira amafaranga ataca ashobora kubaza. Uno munsi ntushobora kuza kuburana n'umuntu afise amafaranga. Umuntu akurusha amafaranga ntimwoburana ngo mutsinde. Acha kubwira ati wewe n'umucamanza arakubwira ati wowe urashobora kuburana n'umuntu afise amafaranga. Aho none ntimwumva ko bitahuritse kayemwe. Mwumva kino gihe aba bakozi ba Cafe Gourmand botsinda Cafe Gourmand gute? Kira noneho ngo barabibibwirira no muri Cafe Gourmand bati mwebwe ivyo muri ko murarondera ntaho vyoca yuko mushobora kubironka kuko Cafe Gourmand ifise amahera. Ibi rero bikaba bishimangirwa n'umupatro wa Cafe Gourmand ariwe yitwa Nadimu. Ubu rero ngo akaba ari umwuzukuru wa Radake. Ubu ngo arivugira neza yuko mu bucamanza bwo muri Afrika mu gihe ufise amahera atakintu na kimwe kidashoboka. Muca mwumva iyo bitera bije. Muca mwumva yuko abakozi ba Cafe Gourmand vyoca kure canke vyoba bitanashoboka ko batunganirizwa mu gihe umupatro wa Cafe Gourmand avuga yuko muri Afrika yifitiye amafaranga atakintu na kimwe atoshikako. Muri make mu Burundi udafise amahera uba uri nyakurenganywa, uba uri nyagupfa. Abo bakozi ba Cafe Gourmand rero basaba ko umukuru w'igihugu ariwe Sebarundi yo kwishikira muri ro Cafe Gourmand canke akarungika abizigirwa biwe kugira ngo bashobore gutohoza ibi bintu, ngo kuko izindi nzego bigaragara ko zananiwe. Ngo bahashitse baca bahabwa inoti, ivyo bikaba bihereye ngaho. Abakozi rero bavuga bati kumbura umukuru w'igihugu wewe yodutunganiriza. Mu gice ca kabiri mube hafi tuzobashikiriza ukuntu iryo shirahamwe ro Cafe Gourmand rikorana amanyanga na Ober, ibintu bikabandanya vyononekara. Leta ikaguma ihahombera. Turiko turavuga ngo leta ikaguma ihahombera, ni umunyagihugu ahahombera mu buryo bumwe canke mu bundi. Hariho abashobora kutabitahura ubunyene, ariko niyo twashikiriza ico cigwa muzobitahura. Imana nibazigame mwese aho muherereye, ahasigaye reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Reka ndabibutse ko tukiri muri rya sekeza y'ukugura ivyuma vya studio kugira ngo amajwi yacu ashobore kubashikira ari meza cane. Ufashwa rero n'ivyigwa bica mu ishuri ry'abarundi bose arashobora guterera kugira ngo ico gikorwa gishoboke. Nakare baca umugani ngo isorosoro rigwira iyo rija.